turahe kaze Pastor Nijimbere asanzwe akorera ngaho muri ububwiriza bwo kuri Dorosale turamuhaye kaze. Yesu nashimwe. Twongeye kubaramutsa tubagumbira cyane gose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana natwe twese. Turanezerewe cyane ko Imana yacu yo mu ijuru isiye kutwemerera ko dusubira guhagarara hano ku musozi w'Imana imbere y'umugeni wa Kristo, imbere y'abakozi b'Imana bakorera hano, nkaba ngira ubuntu nk'ubu kuba mpagaze hano numva afise umunezero mwinshi cyane umutima wanje. Hanyuma rero twagize umunezero kuva umunsi inama nkuru y'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura badutumye kushika hano kugira ngo tubafashe uru rubanza rukomeye. Mwaheruka ibihe nk'ibi kera, amezi yaraheze, none rero bamye bambara ko mwaheruka igikorane cyo gukoranira hamwe nk'uko mu kwezi kwa11. None rero inama nkuru y'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura yacibona ko jewe umushumba w'imburakimazi ko no shika hano kugira ngo tubafashe iki gikorane mwaheruka muri uwo mwaka uheze. Hanyuma rero twagize umunezero kuko iminsi twari tumaze ngaho mu bwiza bwa Dorosale kinamira ngaha hari hafi na hafi, ariko ntivyigeze bikunda ko two kwinjira muri ubu bwiriza. Twebwe abakozi b'Imana ndi turi inyererezi abandi ntete. Aha nahandi ngaho uyu munsi kuva ku munsi wa 4 inama nkuru y'ishengero irabizi ko bandungitse ngaha, barabizi kandi barabikurikirana cyane. None rero twarabimenyesheje ishengero ry'Imana dukorera aho mu bubwiriza bwa Dorosale, sikure cyane naho gatoye ngaho nk'itanu umuntu yobahashitse. Hanyuma rero turababwira ko tuzoba turi gufasha igikorane, baca baradutuma intasho. None rero kuva ku munsi wa 4 twarabivuze, neje kuwa 5 twarabivuze, n'uyu munsi twagombe tubivuge mbega birabarambira kuko intasho za bene so ziraryoshe cyane. None rero nimuzakire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma twaravuze ko hari umukozi w'Imana yahoze akorera ngaha, n'umutama mwiza cyane twakunze, nawe nyene yaradutumye intasho. Nimuzakire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma rero ni ivyo twovuga, ibisigara intasho zo mu rugo z'umufasha wanje, nawe nyene turi kumwe no mu gitondo twamanye, nimwakire intasho ziwe nawe nyene. Nizo ndamukanyo turiko turabashikiriza za bene so musangiye urugendo rwo kuja i Siyoni. Kuva ku munsi wa 4 niho twatangura gushika ngaha turinjira, twagiye tuvugana ku majambo y'Imana. None rero biragaragara ko igikorane dusa n'abariko baragisozera. Igikorane dusa n'abagisozereye, ibyo tumaze iminsi tuvuga birahagije kandi ni byiza. None rero twagomba dusubire tuvugane
kuri rya jambo tumaranye iminsi tuvugana na bene data ko turabona ko ubu haje ayandi mashusho tutari kumwe kuwa kane n'ejo no mu gitondo murazi ko twavyukiye hano mugabo ndabona ayandi mashusho mashasha. Hanyuma rero twagomba rero dusubire muri ca gitabo kugira ngo bajya bashasha nabo baje uyu munsi bumve ivyo tumaze ku minsi ntibobihomba. None rero twasonye mu gitabo ca Yobu mu gice caho ca mbere niho tumaze iminsi yose tuvugana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntirigasha, gituma twuma tubisubiramwo nuko haguma tubona yandi mashusho mashasha bikaca bidutera gusubiramwo vya bindi twavuga. Ubundi ho Bibiliya nini ifise imirongo myinshi cyane, mugabo kandi ko twahawe iri jambo nyene kicigwa nico twoshishikara n'abandi bariko baraza bakavyumva ivyo tumaze ku minsi vyo bari vyiza cyane. Yobu igice ca mbere n'uyu murongo wa mbere niho tumaze iminsi n'ubu niho tugombe dusome. Havuga ngo ukugororoka kwa Yobu. Mu gihugu cy'Uzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye umugororotsi yubaha Imana akitandukanya n'ikibi. Mana yacu nihabwe icyubahiro, Mana yacu nishimwe. Naya majambo rero tumaranye ku minsi tuvugana, kandi murumva ko atari amajambo mabi. Twavuganye ivyerekana umukristo mwiza bimuboneka ko uko akwiye kuba ameze. Umukristo mwiza akwiye kuba afise ibi bintu Yobu yari afise bigera kuri 4 yaboneka ko mu runganwe rwiwe. Hanyuma rero abo tumaranye iminsi yose twaravuganye uyu muntu w'Imana Yobu ko yaba mu gihugu cy'Uzi, igihugu cari mu buraruko bwa Arabiya, mu manuko ubushira ubuseruko bwa Palestine, hafi y'ahantu hashika ubugaragwa mu karere k'Damasiko n'uruzi Efurate. Vyerekana yuko hari ku rubibe rw'igihugu ca Iraq c'ubu na Arabiya Saudite. Nivyo tumaze iminsi tubabwira. Uyu muntu rero w'Imana Yobu niho yaba, kandi yari kumwe n'abandi bantu vyarukanye. Abo bantu rero vy'abana we hari hitandukaniro rikomeye kuri we n'abo bantu. Yobu Bibiliya yerekana ko yari umugororotsi. Yobu yari umuntu afise ibintu 4 aboneka ko vy'akaroro keza mu runganwe rwiwe vyagendana vyarukanye bamubonako, kandi ntigwarunganwe rwiwe gusa gwabibona n'Imana ubwayo yarabibona. Hari naho yabishingiye intahe, Imana ubwayo irabishingira intahe imbere ya Satani ibi bintu Yobu vyamuboneka ko yari afise. Hanyuma kandi uyu muntu w'Imana Yobu yari umuntu w'intungane, yari umuntu ameze neza cyane. Kuwa kane rero twavuganye kuri jambo rivuga ku kintu cyo gutungana. Yobu rero yari umuntu w'intungane, yari umuntu ameze neza cyane, yari umuntu yitaho n'abandi bantu bose, kuko iyo umuntu ameze neza w'umugororotsi atakibi kiri muri we ntaho yigera yirengagiza ababa bariko barahazwa bagirirwa nabi. Uko narabivuze usomye murazosoma muze murabe igice ca 29 c'igitabo ca Yobu kujya murongo wa 15. Yarivuze uwenye n'ubwiwe ko ari amaso y'impumyi. Aravuga yuko ari birenge vy'umuntu vy'abacumbagira. Aravuga yuko ari se w'abakene. Aravuga yuko yashobora kwitondera n'urubanza rw'umuntu atazi. Asanze bariko baramurenganya, hanyuma rero yaca yumviriza urwo rubanza rw'uwo muntu, akumviriza, hanyuma akaca bitondeka neza cyane
uwo muntu akaca agenda ashima. Hanyuma kandi ngo yavunagura n'imibangabanga y'umuntu agabitanya, wabandi banyaga abandi bakabagirira nabi, bihuye yabavunagura imibangabanga akaca bashikura iminyago bari bacanye akabisubiza bene vyo. Ivyo rero vyerekana ubutungane bwiza bwari muri muntu w'Imana Yobu. Twasanze natwe rero imbere y'Imana dukwiye gutungana gose kuko tugendera imbere y'Imana. Ibyo niko twayibonye ko twasanze na Aburahamu Imana imaze kumwiyereka, ikamwiyereka muri rya myaka yiwe yaramaze 99, iramubwira ijambo rikomeye ngo ewe Aburahamu uzohora ugendera imbere yanje utunganye gose. Aha rero twese abari ngaha aha tugendera imbere y'Imana. Uko Imana itubona neza idufise mu kiganza cayo. Aha tugendera imbere yayo kuko twasanze harateguwe n'inzira nziza, inzira icamwo abantu batunganye. Twasanze ari inzira yera, inzira iyo icamwo abantu batanduye, icamwo abantu bayejejwe ngo naho vyo bibijuju abo bantu ntibazigera bazimira. Urumva rero cyarusanga reko abantu rero bagendera muri iyi nzira y'Imana bakwiye kuba abantu batunganye bashingwe intahe n'Imana. Ayo majambo twayavuganye ku munsi wa 4 tugishika ngaha muri ubwiriza bwo mu Kinama. Niryo tangazo rero twazanye twashikirije abantu b'Imana bari ngaha uwo munsi. Hanyuma abari ngaha ku munsi w'ejo twaciye tuvugana ku kintu kigira kabiri Yobu yaboneka ko camuranga ajo catuma yemegwa no mu ijuru. Yobu yari umuntu w'umugororotsi, yari umuntu agororotse ameze neza, atabintu na bimwe yagawako. Oya, yari umuntu agororotse vy'ukuri, yari umuntu ameze neza. Hanyuma rero kuba umugororotsi twasanze n'Imana yonyine ubwayo, Imana ubwayo yonyine ubwayo ari umugororotsi, kandi ko Imana ikunda ivyo kugororoka. Mbere ngo bagenda batunganye bose ko bazoraba mu nyonga y'Imana. Kubera iki? Kuko bagororotse, kuko batunganye bameze neza. Umuntu rero w'umugororotsi Imana iramunezererwa igata kwikana mukunda. Hanyuma rero ijambo ryarakurikira rivuga ngo kuko wakunze ivyo kugororoka ukabikunda hanyuma ukaca wanka ivyo bugarariji, ivyo vyatumye Imana ubwayo ikurobanuza amavuta y'umunezero ishikurutisha bagenzi bawe. Nuvuga rero Imana iyo tugororotse ayiturutisha babandi tugendana bataragororoka bagikora ivyaha. Imana irabaturutisha. Yego naho wowe uri nyarucari mugabo ukabugororotse, uko uri kose ukabutungana Imana ukabura umugororotse, urasumba umuntu w'umutunzi afise ibikwegana mugabo atagororotse. Imana rero iturutisha bo, iturutisha bagenzi bacu mugabo batagororotse badatunganye. Twasanze rero muri inzira y'ubugororotse rero harimo ubugingo, kandi iyi nzira ngo nta rupfu ruyibamwo. Oyaye mu ndari y'iyo nzira canke mu nzira y'iyo nzira nta rupfu ruhaba. Uko Imana hacungera umutekano ukomeye, habari sekirite ikomeye y'Imana icungera abasavyi bayo n'abasavikazi bayo bagorotse, kuko bashe bategurirwa inzira nziza bakwiye gucamwo, idacamwo n'ibikoko vy'intambwe, amatubu n'ibindi. Oya, n'inzira icamwo abantu batunganye neza, ko iyo nzira Imana yaciyita ngo n'inzira yera, nta bihumane bigeramwo, icamwo abakunzi b'Imana, abantu Imana irabigashima ikanezerererwa niyo baca muri iyo nzira. Rero iyo nzira rero irimo security ikomeye y'ijuru, nta rupfu ruba muri iyo nzira. Hanyuma rero twasanze natwe dukwiye ko twoca tumera nka Yobu, uko Yobu Imana yaciye imushingira intahe muri cagihe ngo abana b'Imana ngo bari bashengereye baje mu ngoro y'Imana nkuko ubona mwaje uyu munsi. Hanyuma na wa mugwanizi wa mwasi washa tugwanya ku murango no mwijoro yitwa Satani nawe nyene ngo acaraza. Hanyuma ngo Imana iramubaza ngo mbega Satani uvuye hehe? Aca yishura Imana ngo mvuye kugenda ku isi, nayikwiragiye yose, nayigenda uyivye ikagera.
hanyuma Imana yamubaza ati mbega none ko wagenda muri iyo si wabonye umuntu wanje Yobu ko atawutandukanye nawe mu isi. Umva Imana igomba imushinga intahe rero, erega ntawe umeze nkawe mu isi, n'umuntu w'umugororotsi, n'umuntu anyubaha, n'umuntu yitandukanya n'ikibi cyose. Uwo muntu wanje Yobu niko ameze naho wanteje kumugerageza atacu ndamuhaye, kuko we yakomeje ivyo kugororoka. Twasanze n'abakristo mbo muri imisi ya nyuma twebwe tugezemo twokomeza ivyo kugororoka, kuko twasanze hariho bamwe bari baragiriye ubuntu baja muri iyi nzira bariko barabivamwo bakagwa. Ariko jewe nawe we turi ngaha twasanze dukwiye gukomeza inzira yo kugororoka nk'uyu muntu w'Imana Yobu. We yarikomeje arayibandanya, kandi twasanze Yobu azotsindisha benshi bari baragiriye ubuntu n'Imana bakinjira mu ngoro y'Imana bakabivamo bakagwa bahuye n'amageragezo kanaka, bari ingwara, ari ubukene, ari ukubura ababo, bakaca babivamo. Erega hari naho umuntu agwara ari muri korale ya mbere hano, korale ya kabiri akagwara, muri korale y'abamama akagwara, aya makorale yose akabamo umuntu agwara, mugabo hakaca haza akageresha umunzane. Bene data muri korale ya mbere ntibanagushike ko wanashima mbere, babandi mwasengana ntagiye n'umuntu n'umwe aza, mugabo n'umunzane Imana igomvye Imana ntiba yaguhevye, ibigomvye kugupima ngo irabe ko widodomba nuko bivamwo ko kwije ibiro vyo kwihangana. Birivuga ngo hayi guhihanganira umugerageza, kuko niyamara kurama mbega zohabwa iki? Igisibo c'ubugingo shakini Imana yasezerana abayikunda. Vyumvikana ngo umuntu yihangana igeragezwa n'umukunzi w'Imana. Hanyuma rero wa muririmbyi arasaba kuvuga amajambo ngo none umurongozi wa korale ko ataje kunda, mbega bamuturimana mu ijwi rya kabiri ko bataje kunda, agatangura kwidodomba ngo ko bataje kunda, ngo ndabivuyemwo, ngo rya shenge ngo sinzorisubiramwo, agasha yigira ngo bari abantu ngo nta rukundo bafise. Oya, numunzane waruje kuri wewe muntu w'Imana. Erega Yobu nababwiye harageze igihe umukunzi wiwe akomeye, umukunzi wiwe umugore wiwe aramubwira ngo fumutuka Imana upfe uveho. Ariko yamwishuye ijambo ryiza tesha, erega ubaye nk'umwe mu bagore b'ipfapfa. None we wibaza ko mu kiganza c'Imana hazokwama haba ivyiza gusa? Erega ibi navyo tuzobihabwa. Ngo Yobu nta musi n'umwe yigeze ahereza amafuti ku Mana canka akanwa kwiwe ngo kavuga ibintu vy'icaha, haba n'intete. Uwo rero Yobu rero azotsindisha abagabo benshi hano mu Burundi canke ku isi yose nzima batihanganye. Azotsindisha n'abamama, azotsindisha n'abasore, mbere n'abigeme. Yobu rero ashingwa intahe n'Imana. Mbega wewe muri iminsi ya none ubona Imana yo gushingira intahe? Twagomba dushikare ku ijambo rigira gatatu rivuga kubaha Imana. Mu bintu vyerekana Yobu nk'umuntu mwiza bikwiye kwitwebwe nk'umukristo mwiza wo mu Kinama vyotubonekako. Umukristo mwiza afise ibintu bine. Ubwa mbere n'umuntu atunganye, ubugira kabiri n'umuntu agororotse, ubugira gatatu n'umuntu aca yubaha Imana. Amen, amen. Kandi ntituza gutevya naho ngiye muri ivyo, twagomba dusome mu gitabo c'Imigani, turaza kunyarutsa cyane, hanyuma tubareke musubire muri vya bindi musanzwe mukora vya misi yose. Imigani igice c'icenda turabe muri ibi bintu vyerekana umukristo mwiza imoneka ko uko akwiye kuba ameze. 9 ku murongo wa 10. Ibi bintu bikenere kuba biri muri jewe mpagaze hano imbere y'iri shengero, namwebwe mu nteza amatwi muriko muranyumviriza. Imana iragomba kubikubona ko birivuga ngo ukubaha Uhoraho niko tanguriro ry'iki ry'ubwenge, kandi ukumenya uwera niko kumenya ubwenge. Kuko iminsi yawe izogwira kubwanje. Iyi ni Imana kiravuga izogwira kubwanje,
n'imyaka yo kubaho kwawe izokongerwa mu mpera icubahiro Imana. Haleluya! Iyo umuntu yubasha Imana, Imana imuha kuramba, imyaka yiwe irongerwa, kubera uwo muntu arubaha iyamuremye, arubaha iyamuhamagaye. Kandi twasanze ukubaha Imana birimo ikintu gikomeye, ngo ni intango, ni itanguriro ry'ubwenge. Twebwe abarundi mu mico yacu, mu ndero yacu, turubaha cyane kandi turubahana. Amen, amen. Turubahana cyane. Umuntu akubaha umuvyeyi wiwe, akubaha abo bivukana bamukurira, mbere n'abakurira arabubaha cyane rwose, akabubaha mu ndero y'ikirundi. Mu vy'Imana rero, iyo umuntu yubashe Imana umuremyi w'ijuru n'isi, niyo ntango y'ubwenge, n'itanguriro ry'ubwenge. Kuko Imana ikinezerwa n'abo bantu bayubashe, bayihaye icubahiro, bamaze kwitondera bya byagezweho byabo bakavyitondera neza. Imana iraneze w'ikituma mpwemu wayo ati genda kuri urya mugabo, haleluya, genda kuri urya mukenyezi hariya mu Kinama, genda kuri urya mwigeme, genda kuri urya musore, umuhe ubwenge. Iryo jambo narisomye muradosoma, muzobisanga mu gitabo mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 12 ku murongo w'8 havuga ngo kuko mwaheshwa n'uwo mpwemu. Ijambo ryiki? Ry'ubwenge. Aheshwa n'uwo mpwemu ijambo ry'ubwenge, ubundi agaheshwa n'uwo mpwemu ijambo ryo kumenya. Bisha bitandukana na rero na bwa bwenge n'ubumenyi batwigisha aba bandi bantu. Kuko ubwo bundi bwenge twigishwa iby'amashure tuvyigishwa n'abantu bakora ivyaha mbere wanashima. Twigishwa nka jewe igihe nigishure nigishwa n'Abanyarwanda, kandi bari bakijijwe ico gihe. Ntango uyu mwaka wa mbere muri 87 nigishwa n'Abanyarwanda, wasanga bikora ivya, kandi baranyigisha kabisa, kandi naramenya. Urumva baranyigisha ubwenge bwabo n'ubumenyi bwabo, mugabo bakora ivyaha. Mugabo ubu bwenge butangwa na mpwemu yera bavuye ku Mana butandukanye n'ubwo. Kuko ubwo bwenge mpwemu yabuzanye buca butuma twirinda gukora icyaha. Kuko uyu munyabwenge afise ubwenge buvuye ku Mana ahawe na mpwemu yera, nta vyaha bagikora, haba n'intete, nta cyaha na kimwe kibaha ku isi uwo muntu afise ubwenge yahawe na mpwemu yera abagikora. Hoya, nta cyaha na kimwe agenderamo, ntabagikura impuzu ngo asambane, kandi afise ubwenge buva ku Mana, ntibibaho. Ariko urashobora gusanga ngaha aye hano ku isi yacu, ugasanga umuntu yize universite akomeye cyane, ugasanga n'umudogiteri imbere wanashima, mugabo ugasanga arata impuzu. Ntafise ubwenge bwaha mu isi, arata impuzu agakora ivyaha. Ariko umuntu afise ubwenge buva ku Mana ntapima. Haleluya, haleluya. Nagomba ndabaza gatoyi rero, mbega iyo mubonye umuntu yataye impuzu arihagenda nagaho mwibarara mumwita umuki? Abari umusazi, abari umusazi. Naho yize ubumenyi bwaha ku isi, naho yize ubwenge bwaha ku isi, urumva arazi icongereza, arazi ibintu biriya, arazi no kubaga, ariko kuko yataye impuzu agahendera Imana n'umusazi imbere y'Imana. Rero umuntu afise ubwenge butangwa na mpwemu yera ntaba umusazi, ariwara agatinya icyaha, aguma ari muzima, kuko afise ubwenge butangwa na mpwemu. Kubera iki? Arubaha Imana, arazi ivy'Imana yavuze ngo ntugasambane. Umunyabwenge ntasambana, haba n'intete. Nagomba ndakubwire wa muntu we, nimba uri umusore ntavyo nzi, nimba uri umwigeme ntavyo nzi, nimba uri umupapa ntavyo nzi, nimba uri umama ntavyo, vyoba byarashikiye ugati impuzu warasaze imbere y'Imana, uracaboneka nk'umusazi. Umusazi ati impuzu. Naho ndababona iwacu hari abantu b'abasazi, arati impuzu akagenda amenya atanu ubwoba, kuko nta bwenge bafise.
nta bwenge buba bwarayereye buba bwaragiye, ariko umuntu muzima usanga yambaye yikwije. Rero ubu bwenge duhabwa na mpemu yera tubuhabwa kubera tuba twamaze kubaha Imana. Kandi rero ko twarose ubwo bwenge ngo n'iminsi yacu yicigwira kubw'Uhoraho. Mbere iyi myaka dufise ngo Imana ikiyongera ngo n'imyaka yo kubaho kwawe izokongerwa. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana bo mu Kinama, nimba mugomba kongerwa imyaka nimwubaha Imana, muhabe ubwenge bwa mpemu yera. Hanyuma Imana izobongera imyaka yo kubaho murambe. Amena, muzoramba. Ariko ndafise ganuwe ko uyu muntu yataye impuzu akayoba, nta bwenge agira. We yabona ngo ahandi yihishije, agiye mu hoteli ahantu kanaka ngo aho umunyabwenge haba n'intete. Nta bwenge ugira, uri umusazi. Imbere y'Imana uri umusazi, imbere ya Kristo uri umusazi, imbere ya mpemu yera uri umusazi, imbere y'abamarayika uri umusazi. Ariko imbere yacu kumenga urambaye urashajije, nivyo tubona. Ariko imbere y'ubutatu uri umusazi. Hindura uveyo uhungurake bw'Imana. N'ahandi ho Imana igiye kugwa kuri abo bantu. Imana yavuga ngo kuba Uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge. Yemwe bantu ba mu Kinama, Imana igomba ngo muyubahe, mugire ibintu bine biberekana ko muri abakristo beza. Ejo hinzaba Imana bukivugira muduge wacu mu ijuru. Haleluya, haleluya. Niki Imana igomba. Tugende kandi hano mu gitabo ca Zaburi. Mu gitabo ca Zaburi, Zaburi y'111 dusome ku murongo w'10. Zaburi 111 ku murongo w'10 havuga ngo kuba Uhoraho ni itanguriro ry'ubwenge. Abakora ivyo bafise ubwenge bukwiye. Ishimwe ryiwe ryamaho ibihe bidashira. Imana yacu ntihagushubahiro. Barafise ubwenge bukwiye, sabakeha bwenge. Ahandi bishabye bivira ngo abantu bakora ibyaha nta bwenge bafise, nabakeha bwenge. Nabakeha bwenge imbere y'Imana. Mugabo uyu muntu yamaze kubaha Imana, akitondera ivyo yihanikirije, akavyitondera 100%, ngo afise ubwenge bukwiye. Sigihagwe, afise ubwenge bukwiye imbere y'Imana, imbere y'ijuru. Ariko uyu muntu akora ivyaha, muntu w'Imana, ndashana uhindure. Imana ikikuburira, ntuko mantaza umutima mwana wa mama. Twebwe turabakunzi banyu, tubabwira turira kugira ngo tubahuze na Kristo, tubinginga ngo muzure n'Imana. Ntuhombe ubwami. Wari umuririmbyi mwiza. Abaririmbyi ba hano sinzobibagira, hari gihe bahora baza mu bikwana hariya mu kumagara baririmbye ku vy'ukuri. Twebe tuvuye ruguru umugamba, twarumva n'abanyabujumba n'abanyakinama, twaranezerwa bariko bararirimba, bari yewe tukaryoherwa kubera indirimbo z'abantu ba hano. Nico gituma kenshi namanje kuri YouTube ndaba amakorale ya hano ingene baririmba, kuko abantu barandyoheye. Nico gituma niyo ndiko ndabahanura, mbega amashiyo makosa yandabahanura ko namwe mwarandyoheye cyane, naho mutare mubizi. Indirimbo zanyu ziratunezera cyane, tuko turazumviriza. None rero Imana igomba ngo muyubahe, mukore muya mufise ibintu berekana ko muri abakristo beza. Ube uri umuntu yubaha Imana kugira ngo ugire ubwenge. Abakora ivyo bafise ubwenge bukwiye, kuko umuntu afise ubwenge bukwiye nta vyaha akora, nta kintu na kimwe agenderamwo c'ikibi yama yubara. Kandi Imana yaciye ivuga neza. Turaba mu gitabo ca Yobu ingene Imana yabivuze, ingene Imana yaciye tuvuga ko twebwe. Yobu 2:8, Yobu igice ca 28,
dusome kuri murongo 28 nyene n'iritangazo rya twebwe abantu b'Imana dukoranira hano ku musozi w'Imana. Ivuga ngo iki? Ni Imana ubwo yabivuze 28 kuri 28 maze ibwira abantu iti raba kuba uhoraho nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko ki yego no gutahura. Yega abantu bahumva ibintu bikomeye cyane kubera iki abantu bagomba guhitamo kuba basazi imbere y'Imana. Ivyo birabaza Imana ubwayo yavuze iti raba kuba uhoraho nibwo bwenge kandi iyo umuntu avuye mu byaha niko gutahura. Ubu bwenge buca butuma tuca dutahura neza tugahunga ibi byaha Satani ariko ararungika. Ariko wakaniho navuze ngo Satani ibyaha yabirunze. Ubu ibyaha yabirunze birasayangana imbere y'abantu. Birasayangana imbere y'abantu. Mugabo bateguriwe ubwami dukwiye kugenda nk'abami nyene. Haleluya. Haleluya. Nanezere umubwiriza wa hano ariko atanga impanuro kuko twazindukanye hano kuri abantu gasanga bateretse utuntu kandi n'abapanekoti ngaha mugabo bagomba kwigira bashehe kwigira bande tugera ngaha. Inama nkuru twagize cyo gihe naje narimo barabyanse cyane mukwiye gushaza nk'abariko baraja mu ijuru. Yereka ati none muravye aba bakozi b'Imana aha ntibaberewe kandi ntabwo mubona batereka ngo wewe burebure he ndabira abantu b'Imana barakayangana. Mu wasanga abantu baburekuye bakaja baza no ku gikombe cy'umwami muraza muraba ntibazove bajobeka mu burya bwanwa. Umwami ntiyifata uko oyaye umwami agendera ubwami nyene ntiyifata nk'umusazi. Umuntu yarameze uko ni wa wundi vyakora mbere umenga yitwa Nebukadineza nimwe vyakoye yigiza gahambaye hanyuma rero Imana icamwirukana iramukura ku ntebe y'ubwami imuhindira hanze agenda kuba mw'ishamba asangirana ibikoko arisha nk'inka inzara zibaca zirasuga ziba ndende imishatsi iragajura n'ubwanwa bwari burebure. Wowe ugomba kumera nka Nebukadineza murazobireka ku muvyeyi w'ishengero baburiye murazotinya. Nta muntu w'umunyabwenge yokora ibintu nk'ivyo. Umunyabwenge arumvira. Erega iyo haje ikibazo umuntu yize ishuri neza akakaza ikibazo ntayobegwa haba n'intete aramenya abari umunyabwenge abari umunyabwenge. Umunyabwenge rero ntayobegwa mugabo umuntu bahanura ntusambane aja sambana ikijuju atewe igenza neza akaca yigenza nabi nikijuju nta bwenge agira. Ariko kuva mu vyaha ngo niko gutahura. Yesu nashimwe. Imana igomba mutahure muyimenye neza mumenye ivyo Imana igomba n'ivyo yanka. Yega abakozi b'Imana Imana iri muri bo ahamagaze ngaha niyo nyene ubwayo iri gaha biribe ngo twebwe turi ntumwa mu gishingo cande cya Kristo. Imana ubwayo isa n'ibingira muri twebwe ibingira muri twebwe ngo mwuzure nayo ahandi ngaha ahandi mu gishingo cya Kristo. Wewe rero ugararije ntiwumvire ibyo baguhanura yewe urahomvye ubwami uzobera nka Nebukadineza. Ariko iyo umuntu amaze kubahoraho agira ubwenge kandi acava mu vyaha kuko arumva muri iyi shure y'Imana iri jambo ry'Imana turabigisha ivyo ribuza. Imana iravuga ngo ntugasambane ntukibe ntukishe nababwiye ku munsi wa kane. Iyo ni shuri y'Imana ibiri kirabuza. Umunyabwenge rero acabireka akaca yubaha amategeko y'Imana. Ega bijya zijya n'ingingo z'Imana zigera abantu n'amategeko y'Imana cyangwa amabwirizwa y'Imana. Nguko hano muri leta hari amabwirizwa atugenga kandi yarenze ko baraguhana ukaja mu gasho hajya kumusaga ko arenze ibwirizwa rya leta.
none Imana nayo kwereka mo ikengera iri kirabigisha buri munsi. Aha mwahereye ngaha ku munsi wa mbere mwiga ivy'urugendo, Imana ikiravuga ishiye muri abavugishwa nayo. Kuwa kabiri uko, kuwa gatatu uko, nanje kuwa kane ndaza ndabunganira, ejo ndabungana, niyo munsi ko ndabunganira. Neje abandi bazovuga bavuge ivy'urugendo. Hanyuma rero Imana igomba iki rero? Igomba ngo mutahure mucaboneka ibyaha. Erega ngaha aye amabuje kugira mwumve ingene Imana ikirabuza abantu ibyaha. Rero iyo biretse rero ucutahura uri umunyabwenge. Tugenda mu gitabo c'imigani tuhave dusozera. Mu gitabo c'imigani mu gice ca 14 c'igitabo c'imigani duce dusozera. Imigani nizere ko mwamaze gushikayo 14 n'uyu murongo wa 26 n'ibiri. Havuga ngo kuba uhoraho n'icizigiro kimeze gute? Gikomeye, kandi abana biwe bazogira ubuhungiro. Kuba uhoraho n'isoko y'iki? Gukura mu mitego y'iki? Y'urupfu. Yewe abantu b'Imana, ibintu bikore birakomeye kwitwa abana b'Imana. Abantu batabigendera, abantu batabikurikiza bafise amagorwa meshana. Kuba uhoraho n'icizigiro gikomeye. Haca haba ivyizigiro bikomeye ku bantu bamaze kubaha Imana bakitandukanya n'ibibi, kubera bababaza kuronka ubwo bwenge. Ubwenge bubabuza gukora ibyaha, bubabuza kuba basazi ngo bati impuzu babembure. Ubwo bwenge rero bwababujije ivyo kubera bubasha Imana, baca bagira ivyizigiro ko umunsi mw'inzamba y'Imana izovuga. Babandi rero barose ubwo bwenge bakoreka ibyaha, inzamba izovuga bayumve, tuyumve, tugende iwacu Siyoni mw'ijuru kuruka imibabaro yose yo mw'isi. Inzamba izovuga tuyumve, hariho ivyizigiro ko tuzohabwa ubwami, hariho ivyisi ko tuzoronka ubugingo budashira bwateguriwe bande? Abantu bubaha Imana. Abo bantu rero bubaha Imana bagendana ivyizigiro. Ivyizigiro biguma muri bo, kandi n'abana biwe abana ngo bazogira ubuhungiro. Twebwe abana b'Imana turafise ubuhungiro, tuzohunga urupfu rwa kabiri rwateguriwe aba bantu b'ibijuju bari mu ishengero. Aba bantu bakora ibyaha barateguriwe igihano gikomeye, aho bazoseserezwa bakababazwa imyaka idahera. Mugabo jewe na wewe mwene data twatahuye, twagira ubwenge buva ku Mana kubera twayubashe, dufise ubuhungiro. Umviriza rero, iyo umuntu ubasha Imana ngo ni isoko y'ubugingo, haca ibyo vyizigiro ko dufise ubugingo kubera twubasha Imana neza. Imana rero idutegurira ubugingo budashira. Ubwo bugingo rero buca budukura mu mitego y'urupfu. Abantu rero bakora ibyaha, inzira yabo n'urupfu bariko barajamwo gusa, bariko baja mu rupfu, bariko bajana amahonero, niyo bariko baraja. Mugabo hamwe bohindukira uyu munsi bakubaha Imana, baca bategurirwa ubugingo budashira kubera ikibarubasha Imana. Maze imisi nitegeza nkabona abantu ngena bakomana hari imitima, abantu bakuma gedegede, bakadadaza neza, bakangira imburi y'ijambo ry'Imana. Imana ikirasemera ibaburira bagakengera. Hazoba ukwishiza kuri wa munsi, hazoba ukwishiza kuri wa munsi. Emwe abantu b'Imana, Imana igomba ngo mutegure urwo rupfu imbere yanyu nimwubaha Imana. Umaze kubaha Imana ngo bikura imitego y'urupfu ikava imbere yawe ikavaho. Mugabo nutayubaha urupfu imbere yawe, nawe utokwihana, nawe utokwiyeza, ukaguma muri ivyo vyaha gusa, menya ngo iminsi yawe idikija kwiherezo.
kuko ugomba ukorokere mu ruriba. Hari kinogo cinyenga kinini cyane kirekire kimbere yawe, ugira ukorokereyo kandi ntuzova, hari umwijima ukomeye cyane. Tegura rero, Imana igomba ngo dutegure iyo mitego y'urupfu, hanyuma twibere mu isoko y'ubugingo. Imana igomba ko abanyakinama mugendera mu isoko y'ubugingo, nimwayubaha. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Tegura imitego vuba, reka gupfa, uko Imana ngo ntinezerwa n'urupfu rw'upfuye haba n'intete. Ntawe yigera ihimbaga ngo unezerwe n'urupfu rw'umuntu apfuye kandi yanse kumvira imburi. Ntinezerwa, mugabo yibanza gusemerera ngo ntaco nzokora ntamaje kwibira akabanga basavye banje. Mwebwe mwirirwa ngaha mukaranga, mwebwe muza mubikora muva amajambo y'Imana. Imana irababurira, nta kizokwe itabanje kukuburira. Iravuga ngo wewe ugomba upfe, vayo wubaha Imana, iyo mitego itegurwe y'urupfu, hanyuma ucugendera mu isoko y'ubugingo. Turangirize mu gitabo cy'umusiguzi, duce dusenga Imana. Duce dusenga Imana ko kuvuga menshi siko kuyamara, ariko twagomba turabe uyu murongo gusa wo mu gitabo cy'umusiguzi, hanyuma tubareke muje mu bindi bikorwa. Mu gitabo cy'umusiguzi mu gice cyaho c'12 dusome imirongo ku murongo wa 13. Hari ijambo ry'indunduro ry'insozero rivuga ngo byose byarumviswe. Indunduro canke insozero yavyo niyi: umere gute, umere gute, witondere ivyagezwe nayo, kuko ivyo arivyo bibereye rwose umuntu wese. Kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza, hamwe n'ikintu cyose gihishijwe, ari kibi ari kimeze gute. Tuzogaragara kuri ujya munsi. Hari umunsi rurangiranwa Imana yateguye w'imanza zikomeye. Abantu bose mu mahanga yose bazokorana, bose bava bakagera, bazokoranizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo. Hanyuma imanza zicibwe. Imana izoshira ikintu cyose mu rubanza, hamwe n'ikintu cyose gihishijwe kinyegeye kiri mu ibanga. Abarongozi b'ishengero batazi, namwebwe mutazi, gishigwe ahabona. Ari iciza cyangwa ikibi umuntu yakoze bizomenyekana kuri uwo munsi. Ariko wowe ugomba kucungera umutekano w'iri jambo rivuga ngo byose byarumviswe. Twize vyinshi, twumvise vyinshi, wubaha Imana. Haleluya, haleluya. Banyakinama mubaha Imana, niyo ndunduro ya byose. Uko iyo umuntu amaze kubaha Imana akayubaha neza, twasanwa ari isoko y'ubugingo, aronka ubugingo budashira bwateguriwe abana b'Imana birinze ivyaha. Hari ubugingo budashira bwateguriwe abana b'Imana bayubaha, bakitandukanya n'icitwa kibi cyose. Mugabo kandi hari umunsi w'imanza zikomeye. Mbega none ko waririmbye, ko wasenze, ko wavuze ubutumwa, kuri uwo munsi bizogenda gute? Kumva wa abantu baha Imana. Twazindutse hano, twatunganije ubugingo, ariko nagombe mbaze ku bantu b'Imana bo barabaje mu nyuma canke nabo twazindukanye. Mbega abanyakinama murubaha Imana? Murubaha Imana? Oh, Imana ishimwe. Murubaha Imana? Imana ibampera umugisha bayubaha. None muri mwebwe nyene ni bande bomera nka Yobu bagashigwa intahe? Imana yamushinga intango n'umuntu anyubaha, hamwe bovyemera kabitera igikumu. Mbega vyo ukunda ko muhagararaho muri? Ndazi mwari mwafukamye ngaha mu gitondo, abantu bavuze ati yego turubaha Imana. Mbega vyo ukunda ko muhagararaho muri tukabasengera? Ego turabona bahagaze. Imana bampera umugisha. None mwabeshe, mwavuga mwese mwabeshe rero.
banyakinama murubaha Imana, muragomba kubaha Imana. Mbega muragomba kubaha Imana ngo mutegure ya mitego y'urupfu. Navuze ngo abantu bavyifuza bo bitera igikumu, nimuhaguruke tubasengera. Ngomeshe nzingana ibitabo tubarambira muri vyinshi kuko mwarumvise mwarigishijwe. Imana yanezerwa n'abantu bayubaha bakitondera ivyagezwe nayo. Imana ibampera umugisha, Imana ibampera umugisha. Imana aha amapicha mwijuru, Imana irikira aha bariko barafotora abantu bagomba kuba abantu bubaha Imana, bagategura ya mitego y'urupfu, bakaronka ubugingo. Kubaha Imana ngo ni isoko y'ubugingo. Nagomba tubasengere abakozi b'Imana buhaguruka, tugasengera abantu b'Imana, tugasengera abantu b'Imana bifuje gutera igikumu ko boba mu bantu baha Imana. Kandi vyoba vyiza naho mugomba muhagira intambuko, ndazi munarushe, harimo abatama n'abatamakazi, mwokora nk'uyu mukashamuza vyo bari vyiza bakabasengera. Haleluya, amena. Gira intambuko mushike hano babasengera abakozi b'Imana, mutegure ya mitego y'urupfu imbere yayo. Hari imitego mibi, imitego y'urupfu. Mugabo ngo umuntu yubasha Imana ngo ni isoko y'ubugingo. Aho Imana iriko irafotora abamarika bava bashira amapicha meza imbere y'Imana. Teraba abahisemo kukubaha bateguye ya mitego y'urupfu, baronke babe abantu bazima bubaha Imana. Kandi bwa bwenge bw'Imana muca mubuhabwa. Erega mpemu yarahari arabuzana, kuko mwaheshwa n'uwo mpemu ijambo ry'ubwenge, ubundi aheshwa n'uwo mpemu ijambo ryo gutahura. Mwema atatanga ubwenge ku basavyi n'abasavyikazi bayo. Naho muri imisi kirengazo abantu bakomantaza imitima, ariko Imana yazi ngene ibigenza ku bantu bayo. Ntigomba ko ari abantu bopfa rubi. Oya, oya. Nagomera kubaze nawe usigaye wicaye. Wewe usigaye wicaye, wewe usigaye wicaye, asanga utagwaye amavi, rheumatisme n'ibindi, ngo ari kuba mu bantu bubaha Imana. Abo ega Imana yacu irahambaye, kandi igomba ko ari umuntu yokaba icubahiro cayo. Aha twese twari kurambarara hasi tukayubaha, uko Imana niyo kubaha. Igomba bayikengera ngo biringanize nayo. Oyaye, igomba ngo dufukame duce tuyubahe. Kubaha Imana, umuntu yubaha Imana arafukama ati Imana mbabarira, untegure ya mitego Satana ntega. Imana ikagira umunezero mwinshi cyane. Turashimye Imana ko Imana igomba gutabana abantu bayo. Haleluya. Imitego y'urupfu ikugweho, imitego y'urupfu ikugweho. Y'abantu bubasha Imana barayitakambira ngo Mana tugirire neza. Ni Imana yonyene ubwayo yabivuze, yavuze ngo maze ibwira abantu ati kubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge, kandi kuva mu vyaha niko gutahura. Vyavuzwe nayo ubwayo. None rero tugomba dusenga Imana, tugomba dusenga Imana igira umubwiriza yodufasha karabusenga, hanyuma agasengera ubwoko bw'Imana baje guterera igikumu ko bubashe Imana. Kaza mutama musenge. Mana yera yo mwijuru, data wa twese, Mana ukomeye utagarukira mu nyuguti, we urarengana mu ndome, izina witwa uraribereye. Uri Imana abantu bakubaha urabamenya. Amen. Waramenye ko yo bakubaha, uramuvuga ko ngo wamubonye ngena nyubaha, akitandukanya n'ikibi. Kubaha Imana harimo kwitandukanya n'ikibi. Abantu bari imbere yawe rero baragombye kukubaha ngo bagire ubwenge bushitse. Umuntu atakubaha ntafise ubwenge bushitse.
umuntu atakubaha mu bundi bumenyi ivyiyumviro byaramaze gutakara aba yaramaze gutakaza ubwenge. Nebukadineza atakubashe yaciye atakaza ubwenge, yisanze mu ishamba, yisanze atagitaha, yisanze atacimosha, yisanze ataciyoga, yisanze atacambaye, kuko ubwenge bushitse bwari bwaheze. Abantu baragomba kugira ubwenge bushitse ngo bagaragare bakubaha abakora ivyo bafise ubwenge bushitse, abakora ivyo bakura imitego y'urupfu imbere yabo, abakora ivyo bafise indunduro nziza, bubaha Imana, bafise ivyo byose vyarumviswe. Abubaha Imana baraganira, abantu bubaha Imana baraganira. Imana irazingurura igitabo, Imana irandika amazina yabo y'abantu bubaha Imana, kandi ijambo ryawe rivuga ngo hazobaho itandukaniro ry'abantu bubaha Imana n'abatayubaha, y'abakora Imana n'abatayikoreye. Biracashoboka uno munsi Imana abantu batakubaha bakagaruka bakakubaha. Aba bantu amavi yabo arakubashe, abantu bavuye mu bibanza bari bicayemwo bapfukamye imbere yawe Mana, barakubashe n'amavi yabo, imitima yabo irakubashe. Turasabye ngo iminwa yabo ikubahe, amaso yabo akubahe, amaboko yabo akubahe, ivyiyumviro byabo bikubahe, ivyo biyumvira bikuryohere, biryohera Imana, kuko mubasha Imana. Iyo umuntu yubasha Imana n'ivyiyumviro yumvira biraryohera Imana, ibikorwa akora biranezera Imana, kuko arakubaha. Amaraso ya Yesu Kristo nabe kuri uyu wese atakubashe, ego atagenze nk'abantu bubaha Imana, afise amajwi amwagiriza, ibikorwa bibihagaze imbere yiwe. Mana umugirire imbabazi, maze umwuhagire mu izina rya Yesu Kristo, kandi umuha intsinzi, ntazongere gutsindwa ukundi. Imana turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amina.